Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi arakebura amashirahamwe amwe ategamiye inyungu za politike mu buryo akoramwo. Ibi rero hakaba haheze igihe abishikirije hari i Bugarama mu gihe yariko agirana ikiganiro nabo baserukira amashirahamwe ategamiye inyungu za politike atandukanye. Hambere yaranishuye ku bibazo bitari bike vyabo, reka rero tumwumvirize. Uyu munsi ku mashirahamwe 6,819 yemewe n'amategeko 378 yonyene yagerageje gushira mu ngiro ibisabwa n'iryo bwirizwa rishasha. Hari amashirahamwe kandi ataramenya canke yirengagiza ko uko umwaka utashe batanga raporo y'ivyaranguwe. Mu biharuro dufise mu mwaka wa 2017 amashirahamwe 233 gusa niyo yatanze izo raporo. Mu mwaka wa 2018 zitangwa n'amashirahamwe 488. Mu gihe mu 2019 zatanzwe n'amashirahamwe 242 ariyo yonyene yazitanze. Umuntu rero agashobora kwibaza ko ayandi ataco ariko arakora canke atabandanije abaho inyuma yo kuvuka. Hari kandi n'amashirahamwe aheruka yanditse mu mpapuro stati aho azokorera wagenda kuharondera ukahabura. Byumvikana ko biro yayo igendana n'abayaserukira imbere y'amategeko. Hari amashirahamwe kuva bayeho atagikorwa na kimwe arakora akirindiriye umugira neza yobaronsa uburyo kandi batazi ahazozanana. Hakaba n'abaronsa uburyo mugabo bagikorera mu bintu vyataye igihe, aho twovuga nk'imigambi ijanye n'ibihe by'inyuma y'intambara, kandi iyo ntambara ija yarabaye kahise mu gihugu cyacu. Amashirahamwe agikorera mu kwaha kw'abanyamahanga bakirota kudusubiza mu ihumbi. Amashirahamwe agizwe n'abo mu nzimwe gusa canke akora atazwi. Hakaba n'amashirahamwe niyo aronse uburyo adakora ivyo yiyemeje muri plan d'action yayo, mugabo yabaye ntambira cyiza. Usanga birutse muri sida, mu vyerekeye ukungana kw'ibitsina, ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe, uno munsi haje nabishasha bijanye na COVID-19 n'ibindi. Kuko ari byo vyeze kandi naho nyene ibikorwa vyabo bikagarukira ku manama gusa. Mu majambo make bajiye uburyo buriko buraboneka. Hari amashirahamwe yirirwa aratoza amafaranga kandi mu byo biyemeje ataho biboneka. Hanyuma aho gufasha abene gihugu akababera umutwaro kuri bo. Nashimye cyane uriko araduha amajambo avuze ati n'amashirahamwe aharanira inyungu za bene gihugu. Mugabo ibicuza gutoza amafaranga sinzi ko izo nyungu uriko uraziraba canke n'inyungu z'amashirahamwe. Ukudatandukanya amatungo y'amashirahamwe ku mugaragaro ariho haturuka amatati mu nzego ziyarongoye. Intwaro mbi mu mashirahamwe biturutse mu kutubahiriza ibiringo biri mu mategeko ngendekwako y'amashirahamwe. Ivyo rero ntidushobora kuvyihanganira mu gihugu kirimwo amategeko. Twaje rero ngaha kugira ngo dusezerane, kuko ngo inkware zisezeranira mu masesa.
banyakubahwa mwese batumire bahira. Mu migambi mikuru leta mvyeyi leta nkozi yashize imbere harimwo ukugwanya ubukene maze umunwa wose uronka ico ufungura no mufuko nawo uronka amafaranga. Ivyo bigashoboka twese tugiye hamwe, amashira hamwe nayo nyene adasigaye inyuma, kandi yisunze umugambi w'igihugu w'iterambere w'ibihumbi 2018 ibihumbi 2027. Nkuko twamaze kubivuga, uyu munsi hari amashira hamwe angana 3819 yemewe n'amategeko, hakaba n'ayandi atari make arindiriye kwemererwa, bimwe mbere bizabiri bimaze gushika mu bushikiranganje. Ayo mashira hamwe yose agabuye mu mico itandukanye y'ubuzima bw'igihugu. Mu gihe ayo yose yoba ari ku kivi, iterambere turondera ryo dushwaramwo budakeye kabiri. Nukuvuga ko haragahaze kaba mu kubaha amategeko abagenga haba mu kwitunganya. Nagomba kubasaba ibi bikurikira: abarongoye amashira hamwe musome neza amabwirizwa n'amategeko, hanyuma mu kiringo ca hagufi tuzobamenyesha muzobe mwahejeje gushira mu ngiro iryo bwirizwa ribagenga kugira mukore muriko mukorera muri leta mvyeyi. Ko abamaze imyaka 2 badatanze amaraporo zabo mu bushikiranganje, tugiye kuyafata nkuko atakiriko arakorera ku rubuga, kuko iyo umuntu yakoze aratanga raporo nkuko amategeko abivuga. Mu ngendo ya demokrasi harimo ukubahiriza amategeko hamwe n'ivyafunditswe na benshi. Tubasavye ko niwanyu iyo ngendo yobaranga hageze guhindura inzego nyobozi, kubera ko twinjiye mu bindi bihe by'iterambere. Turasavye ngo uburyo amashira hamwe akoresha bushikire koko iterambere kandi hisunzwe intumbero ya leta. Kubera hakiri abagifise inyifato yataye igihe, tubasavye gukorera ku mugaragaro abafise ibyo barangura kandi mubimenyeshe abarongoye intwaro mu turere mukoreramwo. Twarabonye kandi ko muri kahise ko hari amashira hamwe yiyitirira ko adaharanira ivyicaro vya politiki, mugabo yabaye ya mbere mu gufatikanya n'abagombye kudusubiza mu ihumbi. Nagomba rero kubagabisha ko akataretse kabagasema, kandi ko igiti kitagukora mu jisho kabiri. Ariko ikibazo wabajije cya bene wacu babato narakibajije mu nama nkenguza amateka bikwiye ni bimwe bavuze abahinga bya mindset, kuko birasaba ko nabo nyine mu mutwe bahinduka. Nimba administration no munsi ikivuga ati nta titre tubaha, nuko nimba baye titre badashobora baraririye bararijya no kuri mbere. Honorable mbabarire, wora maze kubona vision ya kure, mugabo bene wacu tubana ku mitumba turabizi. Babura batari bari ngaha birwa baragwana n'abantu bayaguze bagacongera bakayabanyaga pour décourager ça. Jese ndabahisha umunyabanga ntayigayezo ngo twicaranye ngaha niwe yavuze ejo bundi twari kumwe na ministre de la solidarité avuga ati je ngiye kububakira inzu ruguru ndashire mu byumba byinshi bangose ndabaha imiryango kugira mpagarike yuko bazogurisha umwe wese azabafise umuryango ntazabye ngo inzogu yiwe. Yego urumva ni solution muzindi
ariko nashimiye cyane umushikanje wo gushigikirana kuri intervention yaciye avuga yavuze ati ntububakira inzu nahubwo babwira mu matafari naho bashiremo ingufu babone ko ari iwabo ivyo tuti inama nk'iyi ari nziza ati byari bikwiye ko twogirana inama nk'iyi turi kumwe na beneficiaire y'ivyo dukora kugira tubaze l'impact iwabo uko bayibona irega muri kumwe nabo ngaha nabajejwe intwaro nababi nicyo tuma bicaye ngaha nicyo gituma tubasaba raporo kugira tuzirungikira abajejwe intwaro batubwire ko ivyo mwatwandikiye ari byo. Hari ubundi yavuze ati mbe birashoboka yuko ishirahamwe riva muri association Sambiri Creative hama rikaba d'utilité publique. Twavuze ikurikizwa ry'amategeko muri la loi birimwo ni l'article 33 iravyemeza mugabe ico nakuyemwo mwana wa mama cyatumye kibaza ni warondera article 33 warondera article 35 inyungu cukuramo nico warondera nakibonye inyungu cukuramo uno musi jewe rero nk'umushikiranganje nkora hagati mu gihugu nyene cyo yateye iteka ryo gukubita ku mukono kugira ndabikwemerera ico ntaco nzokwemera kubera yuko na Sambiri Creative yanse none woshobora utilité publique gute antuka sinda vyanse mugabo uwo nzorinda nsinyira nzoba nabonye ko ari umuntu umugabo hagati aje kibazo ati mbega tuzosubira gutangira kwemerera izindi ryari nukuri mbere bitambabaje ivyo twize nta nakimwe yumvise twavuze ko zigabanuka no tugume twemerera izindi ubu dufise nk'amajana 4 nasanze hari nk'amajana 2 umenga bagumye badepoza naho navuze ati hagarika bagumye badepoza ubu turi nko ku majana 4